umwami ariko ararangura amanga yabo base bafise abantu bakomera amashi musitani byari bikaze muta byari bikaze bari twabahimbiri abo bantu bakoma amashi yego ndabifuriza umwaka mushasha mwiza yego umwaka mushasha ubu mwaka w'ibikorwa umwaka wo gusenga umwaka wo kwishurwa ku bantu bariko barasenga c'est vrai n'umwaka wo kuronka ibintu n'abantu murakoze cyane kuko mu gihe uba ufise abantu Elvis uba ufise ibintu burya abantu ni banke zacu abantu ni buri kimwe cyacu burya mu gihe ndabaza cyane umuntu ashobora gukora ibintu akigira umumesha kandi bidakuwe n'umwami yaratiye urushinge baravyumva ko ari umwami kandi abami kera batora ahantu hanini gusumba aba president ahabwo n'icubahiro bari bafise cyari gini bigoye nacyo bafise ko barabaterura kabisa umwami koga baramwoza turabara mukije cyane bakunzi ba Burundi aho mwireye hose nibaze kumeze neza mukomeye kuri mikoro ya mbere no sengare gusiga bisanzwe abashikiza ibiganiro kuri Burundi uno musi twatewe iteka n'umuntu adasanzwe novuga ko benshi musanzwe mumenyereye kwijwi no musi namubazaniye live ego reka tumwakire mugambi bwa Burundi aceke ko yidondora mu ncamake ego turabakiriye cyane murakoze cyane cambe ndamukije abakunzi ba Burundi nkuko bisanzwe niko Dido Black muranzi mu biganiro byinshi bitandukanye Mukamo TV muri Burundi Star TV nandi henshi mudukurikirana ndabakunda cyane nakoze cyane kunyiyumvira ko naye nabagambukiye by the way yego murakoze cyane musanzwe mukora umwuga kumbure novuga ko kumenyesha wa mubambe umwuga wa mubambe yego none ibi bintu ko benshi biyumvira ko abari nk'ibintu biba biteza ibibazo ko benshi biyumvira ko abari ibintu biba bigoye ugasanga kumbure wowe nk'umujournaliste abakora umugabo mu bandi abantu benshi bakwiyumviriye nabi ico kubyifatamo gute bigenda gute uyu kuba unagoye na cyane ujya Elvis mu kazi kose udafashe risk nacugirako kandi ntureka gukora ikintu ngo motive ngo ndagikoze ngo bizogenda uko ahubwo ugikora nka wewe nyene buryo umaze kwiyumvisha ko wafashe risk rega nta kazi na kamwe kadateza ibibazo oya wowe ukira kubibamwo ugakora n'umutima ufise target yiwawe ugomba gushikako amenukana neza nubwo guca intege bitabura by the way bari vyinshi mugabo urakomeza nyene ugapambana nka wewe nyene utitaye kuco abantu bakuvuga ko utitaye ku bibazo uzogira hama ukavuga ati kwa nguvu za Mungu nitapata kitu yes. Ibi bintu biragaragara nko kumenga harimo ikintu cyo guteranya abantu uno munsi uvugishije naka aravuza amajambo mabi kuri naka ejo ugiye kuri naka nawe narugiye kuvuga amajambo ibintu ntibishobora guteza ibibazo ibi bintu fete iyi industry abantu bayitahura bijya bintu barabitahura ngene bavyubatse construction yavyo ujya si ibintu bipfa kuza aravore mani nyamba uno munsi nkoze base nuko abantu bazoyiraba cyane kandi ko bazoyiraba bazozora baswite yayo genda ashobora gukora ikintu kubera nishakira views nishakira kajya kantu kinjira kuri YouTube gatume nambara gatume ndihinzu gatume ni deplacer donc nkagakora ugasanga hari abantu baje bajajinga abanuka ugajije n'ibinci intege target niyo gukora kandi nkakora cyane kandi nkakora n'inguvu donc je abantu banjajinga cyane simuga ko bitako nubwo deja je murambona nka commentaire ndanajyanye nkumva norira pe Elvis abona commentaire nkumva norira ndamubwira boss mu telefone boss ntabara nyamba twubahana futa iyi commentaire wo ukoze birajyana umutima niyo mpamvu nakubwiye ko bisaba umutima ukomeye umutima wihangana Elvis je ndashobora kwa nofata umanya nkasoma commentaire muri hari muri May 2024 ndibuka nakoze emission bikwana n'umukobwa byari biganiro ni systeme shasha nayo nazanye iyo systeme ufite abantu benshi no mu Burundi niba imenyereye imenyerewe mu Rwanda ndayizana donc ndatangura gukora ibiganiro abantu barabikunda cyane tangwe kubona ikiganiro gikubita amavuzi 220
urubuga kwakoreho rwari rukiri ku 6,000 by'abarukurikirana ukaronka ikiganiro gishikana abantu 10,000 bari ibintu vyiza twe twahinduye system mfata ko turabizamo neza ivyo biganiro mugabo kurya kuntu ugirane ari nk'umudema ashobora kuza yamara umukinyi wa cinema za base nakubwira aki brandinga nk'umumaraya amaze kwibrandinga nk'umumaraya abantu rero bacha bavyakira ukuntu mwataye indero imico nakaranga vy'igihugu mwabitsituye wana jena nafata umwanya nkabona commentaire nk'amajana 2 aja kuri YouTube nkasoma mana ndibukaro umunsi naryamye ncuritse kubera commentaire nasanze nasinziriye mu pe je boss ndamubwira ati boss nikuri banumva no bihagarika kabisa ego bobo zomana namwe ati je mba numva no bihagarika byananiye kabisa kuko ndabona nukunkwegera gose endeni mudemo twakoranye ikiganiro naja ku ma Facebook hose naraba ama commentaire ya man usanga teje ibibazo cyane usanga kumbabaza umuntu wese abyandika urumva hari umuntu Elvis yandika commentaire ukamenga uwo muntu arakuzi urumva akagufyondera amwe nyine muri côté faible yiwawe imwe nawe wiyizi kiyo côté faible ego agaca bari agufyondera ibazo uwo muntu man cikino uravuga ati mana uwo muntu dufiki cyarage tugenda ngora kwishaba abantu mu komande bavuga ati we duhuye dushaka gutabira cyane go dushaka gutabira duhuye nuko iyo nkuru yo mukobwa ira trendinga abantu barabiraba kugeza yaho mama w'umukobwa bimushikira mama w'umukobwa bimushikiriye je nashaka kuba ndi busy iminota nka 20 asha sanga yo message uramaze kumviza ujima ari minota 10 je ntibiraba y'umumama agutu urumva kasanga harimo audio y'iminota 10 Elvis abati mana yanjye mugatunda bibamwo bose arambye ati komera be strong man genda ba strong kugira nisa je sinkitinye gukora ikiganiro cyo cyose warakamiriza je nabwo afise man ni kumwe nakubwira urafata risk kuko no kudafata risk nawe ni risk erega je murambona nko mu bihugu biteye imbere nko muri akazi ndavuga nko ngaha mu Rwanda mu Rwanda aragenda muri M23 akabakoresha ikiganiro urumva muga aragenda mu gasho ma prison bagakora ibiganiro mu gihe access ngaha mu ndi twatawe dufise muganda zituzobigerako abadukurikirana abajya abashefu bajya abategetsi abavyumva kandi babona yuko bituma twebwe tugira ico turose n'igihugu kamenyekana kavuga ati okay nyambara bari mu gasho babayeho neza kuko nyamba uri mu gasho umubona utigera umubona n'ifoto abantu baragira amakenga menshi muga mu gihe bazabamona kuri rezo bavuga ati mu gasho tubayeho neza ibintu ni sawa baradufasha c'est bon ibintu biragenda neza man muga yaxe kumbure son excellence tuzobimusaba kuburyo dushobora kwinjira nko kumusaga aja muri prison y'Ingozi nyene donc twavuga ati tukabaza ati ubuzima bumeze gute mubayeho gute kujya nyine handi bihora biba nyine yaxe bakayiduha natwe tukiyumva donc nk'abantu bafise access ku bintu bigiye bitandukanye kuko ushobora kujana mu ntambara nkavuga ati ngiye muri M23 insijya ntambara ziko zibabera muri Kongo tukabaza amakuru ati bimeze gute bari guhaba bimeze gute donc nyene bijya bintu usanga abantu benshi bakeneye kubimenya mu gihe akeneye kubimenya natwe tumeze nk'ijisho ryabo ntitubabegezeko urumva nta bintu bizima cyo turabaha nta bintu biri update cyo turabaha ni kwa kunye usanga tuguma turi muri bwa buzima analogique tuma mera nk'aba muri technology turi nyuma cyane kuko ubu ndamurandaba abantu bihenda cyane Elvis bakabona yuko radio ikigirani gitanga ama promotion or ki radio burya radio zari za 95 radio zari zo mu 2000 radio zari zo mu 2005 ariko nubu hari abazikurikirana ruguru sibe cyane turavye n'abakoresha telefone Android nabo sibake umuntu wese ashaka kugura telefone Android ikindi kintu kimbabaza Elvis niyo tugiye muri aya masho ibi bitera mu biba byateguwe n'abantu bagiye batandukanye hariho ukuntu bafise jino bwa kari nk'ivangura
sinzi ukuntu babivuga ivangura gute ivangura ku banyamwuga je nk'ubu nyamba nkorera kuri televiziyo nije nshobora gukora cyane ku buryo nyamba ufise intuzenya ndayigira deba abantu bakayimenya ari benshi mu mwanya muto mugabo kuri radio urumva kuri radio barakuvugiriza setu berenga nyamba umwe ari cenda juru ayumvirije iyo radio iyo shana ntazoyizamo nyamba wewe ugifise ntuzenya yo kumviriza amakuru kuri radio gusa nta kirori c'ibihumbi 100 wo kwinjiramo we rero uvuga nta kirori c'ibihumbi 10 wo kwinjiramo ajya ama publicité batanga ku radio bayazane kwa ya TV online neza cyane baduha akazi badushire mu kazi kugira ngo tubafashe iryo vangura barireke iryo ni vangura man iryo ni vangura ariko urazi ko amahera y'ubuna yabagoye guha amahera radio kongirwa amahera TV online niba usanga bigoye niba yaduhe twebwe ku ma televiziyo basi batwiyumvireko erega mani ajya ama radio wewe nyamba uno musi udandaza imodoka cyangwa uno musi nyamba ufise haja zitwara abantu hanze ukacujana publicité kuri radio umuntu yumviza radio nta ndenga azofata urumva nta muduka azoza kugura uravyumva izina ry'Imana ndeka bayibereye cenda juru wewe uvuga ati baje ba boss bafite amakampani akomakomeye hari ibintu bibacanga bakorera ama promotion erega mani sinumva ukuntu abantu b'umuco bazotahura ibintu bizoza buke buke kubera ko n'ibintu by'amarezo social biriko biraza reka ndaguha akarorero for example mbwira ahantu wewe nk'ubu uca bariko baravuza radio ugasanga umuntu yafashe plus de 30 minutes ubye inera ariko arumviriza radio ubuho biranagoye telefone umuntu ashobora kumara 18h24 ariko arakoresha telefone mu gihe twebwe ibintu tubibaha by phone aho rero iki uburyo buri modern aho rero bokora iki naka kantu bababwira aba bagwiza tunga aba bastare aba bagwiza tunga nibamenye ibihe turimo sindabaga yuko batari kumwe n'ibihe cyangwa iki n'ibiki gusa bamenye ibihe turimo man ibihe turimo si vya bindi vyo kumaka si bwa buzima bwa kera washobora kwandika ikete rikamara ukwezi ritarashika ugiye kucisha kuri ubu ndagukeneye cyangwa karungikana umuntu nyamba uri state uri Texas nyamba uri Ottawa umeze gute ukora ku rutsinga kandi biza neza nyamba ari hotel ngomba kugira nyamba ari publicité hotel ngomba kugira kasha ndayicisha kuri radio umu diaspora ari hanze iyo radio nayumvira umve iyo n'ibyo bintu bicahari mani biranambabaza and then cyashaka kuja mu birori burya umujournaliste ntari ha mu kirori muri show ariko hari abari bayinyisha ntariha umujournaliste ntariha muga nkaca ntangara umujournaliste akora kuri radio akora ikiganiro cy'uburimyi n'ubworozi agasheza muri show akinjira for free twe dukora ku televiziyo tuma bya bintu bigera kure ugasanga bagomba kudukumira ahubwo twe duhagwa no kurira neza cyane kandi ari twe tubigeza ku iryo si ryavangura rega ivangura ntiriri mu bwoko ivangura ntiriri ku rukoba gusa cyangwa ku ntara cyangwa ku mutumba none babyita gatumba burya ivangura riri hose nonga babadukumiriye kandi ariko man twige kuba mu bihe bya nyanza nibaza ko bizohinduka byose ni buke buke nibaza ko bizohinduka ego tugaruke gatoya kuguteranya tugaruke gatoya ku kintu cyo guteranya guteranya nabonye ikiganiro mwakoze mukorana n'umukobwa ego muvuga cyane kuri Chimamanda Moses kandi biragaragara ko ujya musaza yashavuye Chimamanda burya iyo uteye ibuye mu bibwa ico rifashe nico kimoka none tuvuge nk'abantu basenga nk'abantu bashaka ibi bintu kumbure tuvuge nk'ubu hamwe byoshika nk'ikosa ukabona nawe ko wagize ikosa canke na Chimamanda akabona ko yagize ikosa nta kuntu wozo kwiyuzuza kugira umwe ntazopfana umubabaro kugira ngo bigende neza jewe ukuntu bimeze rufisi Chimamanda sindamwanka cyangwa ngomba kumucafuza Chimamanda ntitunangana man Chimamanda n'umubosi aba muri Amerika je nibera mu Kamenge uravyumva mu Burundi vuka ruguru ewa hahandi namutama abonye imodoka cyazaraza kwiruka uravyumva mugasomba ngo je nogira ngushari ngo Chimamanda nkamuteranya no yabitahuye nabi Chimamanda yarakoze commentaire yambabaje
yakoze commentaire yambabaje nyine arambwira nabi tu muga abarika arabwira nabi ntavyo twavuye twebwe utubwiye nabi tubona yuko ari nk'umuhezagiro je ko naco biba bintwaye ivyo bimuraba cima wewe ushatse kuvuga nkaho yavuga nguvumwa na benshi ugatota ukavyibuhama ukatota ukadoha yego vre nawe abantu bacu batukurikirana imbere yo komanda manzu komanda uvuga ati eske umuntu ikintu ninakire kuruku reaction aza kugira ni muga hari abantu peri byo batacyumvira ana nka Chimamanda agenda mwubama nabikubwiye Chimamanda nitungana ntaho dusaniye Chimamanda afise umugore asaba abantu muri Amerika none muramaze kuvugana basi kuri ico kintu inbox Chimamanda sindamuvugisha muga nabacoye nimeko yiyo ngomba kumuvugisha muri cyagiye muga ndavuga ati okay kamanze ndabihorere gatoyi kumbone niya bikomeza nzomurondera kugira tubivugane inbox nk'abantu bakuru ko Chimamanda nawe numo ari muri industry Chimamanda afise ariko akwiye nawe kubitaho cyane umu influencer akwiye kubitaho yego sinzi yuko ari kutabitahura cyangwa yabigize abibona arabizi kari game uno munsi bashobora kuba bariko barantuka jewe ejo nawe bakamutuka kandi nkashobora kuvuga ati Chimamanda ni mumuveko canke nakavuga ati umupeti uyu mupeti mureke yironderera ekabeho kabisa yibereho mutubwiye nawe bigaye bitandukanye ushaka kumenya ko uyu mugabo kumenyesha amakuru kombore dukorera kuri YouTube nk'aba YouTuber nijya hehangiro uri kurakora kombore kugira ngo uyu mwuga ushobore kuva donc bishobore kuva ku rwego rumwe rwa 2024 bice ku rundi rwego kwa kino ya icambere no gukora cyane ikindi novuga nuko abantu bodutahura bagakacira akazi kacu ivyo dukora baki updatinga ibintu dukora kera nta vyari bihari amarezo nka mundi nyari byagwiri mugo biriko biragenda neza akantu karashobora kuba mu mwanya muto ikabagashitsa hano kure cyane urumva cyambere shingira ko nuko abo bantu ba boss batahora ibintu turimo cyane rwose bakadufata mu mugongo sindabaseze kubera twe dufise ibikorwa nta bufasha tubasavye ngo turabaseze nuko tubaye ibikorwa nabo bakaduha ivyo dukora bazeyemo intérêt kanaka nitubasavye ngo dufashe kujya kwibimuka nukukora hama dusupportinga bakoresha ibikorwa dukora badahomvye ibikorwa bikivugira kabisa badahomvye tudahomvye ivyo navyo nivyo sawa je nivyo mbona kabisa bikuru ego hama amativa gwire ewa ubundi tumere nk'ibindi bihugu ku buryo umuntu ashobora kugura umuduga vyoroshe awukuye ngaha umuntu ashobora gutunga famille awukuye ngaha ndetse hakaba hari abantu bashobora gufungura canke bakambara kubera uwo mwuga uri kurakora ego of course sawa murakoze cyane nshaka kumenya nk'abajournaliste bagenzi bawe aba YouTuber bagenzi bigenda neza babikora neza kuko urashobora kuba uri gukora ibintu byawe ukavuga ati reka ndabe ujya nawe ukuntu biriko biragenda ndabe n'ujya ukuntu biriko biragenda ukaja ukaraba mu Rwanda ukaja mu bindi bihugu hose ukaraba pardon niho ndi nyaruka niho ndi no inyuma muri Jacques okay pardon gatoyi hama waravuze gute nari mvuze ati bo urakora amakosheshe abagiye atandukanye cyane ukaraba mu Burundi ukuntu ibi bintu byacu biriko biragenda ukaraba mu Rwanda ukaraba no mu bindi bihugu bagiye bitandukanye nije hangiro we wihaye cyane se ihangiro nk'impanuro abandi ba journaliste cyangwa aba YouTuber badukurikirana cyambere nabanje gushimira aba YouTubers bo mu Burundi aba journaliste ndetse muri rusangi bose barakundana babikora fresh ndabizi duhadura ngaha kwa mufa tukafata kamwe tugasangira urumva n'umubano mwiza nta macrochage duhora twumva hagati yabo oya pe umwe wese araburwa gwiwe ndetse ufise ikibazo bakakigufasha ibintu bikagenda neza muri rusange cyo ndagishima cyane ikindi kuri ndagaruka cyane kuri ico kintu cy'ukuntu ama media bataduha access ku bintu birenze biratuma nacyo tudaheza ngo tube update cyane hari ibintu usanga turi ko turatinya nk'ubu urabona for example nko mu Burundi amatora agirabe tuba dukwiye kubwira abanyagihugu cyane tukaba influence twabwira ati
kwiyandikisha mwari yandikishije mitegura amatora mu mutekano atawanja bangura nyamba umuntu mudasangiye umugambo umenye ko musangiye igihugu nyamba mudasangiye umugambo umenye ko musangiye famille nyamba mudasangiye umugambo umenye ko mwese ko muri abarundi musangiye igihugu kimwe ivyo bintu twabikije ngako makazi yose kumbura umuntu azobibona akavuga ati okay it's good twese turi bamwe usabikire rero ngaho mu ijambo rimwe kumbure hamwe wowe huyemo na mukuru president abo musabiki umwuga wawe online ukora kuri YouTube nyakubahwa son excellence never je ndo umuntu mutwe sinzi message gushobora no kuyumva canke gushikiye mugaye irashobora kugushikira pe kintu ca mbere nuko mwagerageza mukaduha abatware batahura ivyo turimo ndavuga nko umuntu usanga twari ibintu by'ama CNC bakaduha umuntu cyangwa yabibayemwo ababizi cyane yugurutse ku buryo udashobora kuzana umunyakubahwa ugasanga yeye karahagarika indirimbo niyo ndirimbo ntayazi nivyo biratuma rero tudigira muri rya terambere aho hantu iyo place bakayiha umuntu ayimerita yabaye mw'ivyo bintu ivyo byo dufasha twebwe cyane ku buryo tudashobora gutora umuntu donc ego nibo gutwarwa n'umuntu yize afitiye n'ubushobozi nibo kusaba bafite ubushobozi bari benshi sinjajinze mugana byo dufasha ni biri mu byo dufasha cyane ndazarashobora kunawe urumva ego akaduhana twatuntu nagenda saba umuntu dushobora aha hantu tumeze nk'abimiriwe tukahashika tukabafasha kumbure mu kubwira abantu ko amatora yegereje mu kubabwira ati ibintu bimeze ukomeza ukuntu mutora bimeze uku ibyo bintu byose abantu bakaba bizi biri ku marezo sosio ego murakoze cyane mu kurangiza ikiganiro niyo impanuro waha abantu bose muri rusange impanuro naha abantu muri rusange bamenye ko tubakunda cyane ico nico ca mbere cy'ingenzi nubwo bishika tukabana nabi rero tukabana nabi n'abantu ntazibana zitakubana amahembe azora zitakora amahembe mugabo bamenye ko ibintu twe turavuga ibi bintu ejo canke igihe ejo dushoboye gupfa nivyo bazokata kugira babigira amatrera bavuga ati nakari yaravuze ikintu nakari yaravuze ikintu ico ni ikintu zobusize kwisi gikomeye mu gihe ufuye ufise akantu wavuze iyo trera nyene niyo bazokata bukayigarukana bamenye yuko ibintu tiko turabikora uno munsi mugira bice bipfa nitiko turabikora uno munsi kugira bifashe twe nyene bifise abandi bantu benshi bizofasha ko nyamba uno munsi nkoze ikintu ngashira kuri YouTube n'umwuzukuruza wiwanje azokira urumva ni ibintu dukora bitazofa yego cyane ndashimira cyane abantu badukurikirana bakomeza kutuba hafi by the way hariho badufasha mu buryo aba diaspora cyane cyane burya barinvestisha cyane mu mateleviziyo bakadufasha batitaye ku maentere yabo kanaka ibintu bikagenda neza twasaba abandi bafise umutima nk'aba diaspora baze badufasha nyene nko bikenewe muri bo bafise uburyo nkumera nk'urangiza cyane ndakenguruka abantu ari abantu Elvis atari njyaye ariko benshi ni njyaye ari nkizi imbuga twe dukorera ari abantu bagifise umutima Elvis izina ry'Imana abantu beza baracyari nubwo babi batabura beza baracahari kandi ni benshi umuntu mashaka kurutana kuri zikezo ushaka kugatemeze gute ugasanga araguhaye $50 mutazi nanyi akwa kuko ndamaze kubona kubera tukiri twise pe developer y'ibi bintu nishobora kurihira ikintu cyose wifuza ndashimira cyane je so guhora kuri akazi ambwira ati okay kama nka $20 kandi umva n'ibintu byo gushira abantu ndabakengukira cyane umuntu ashobora gufasha atanakuzi urumva atanakuzi ni kugutera intege cyane kugutera intege umuntu akaza muri commentaire ati vraiment mu bikora neza biraduha intege je mbere benshi nk'ubu nko mukamo barabasaba amanimero boss n'umwati amanimero y'umuntu n'abantu ntibabura muga hariho n'abandi bavuga ati umuntu arangyohereza umunsi ntawukundwa na bose ntawukundwa na bose nivyo baba bayikisha babaye amafaranga ntiyakundwa na bose ikindi naco norangiza mvuga norangiza ndabifuriza umwaka mushasha mwiza yego
umwaka mushasha, ubu umwaka w'ibikorwa, umwaka wo gusenga, umwaka wo kwishurwa ku bantu bariko barasenga, c'est vrai. N'umwaka wo kuronka ibintu n'abantu. Murakoze cyane kuko mu gihe uba ufise abantu Elvis, uba ufise ibintu, burya abantu ni banke zacu, abantu ni buri kimwe cacu. Burya mu gihe ndabaza cyane umuntu ashobora gukora ibintu akigira umumesha, ugasanga ameze nk'agati gakokoye, agati karimo rozi, uravyumva? Yirebanga wenyine, ugasanga yikumira yigira umumesha kashoboye, kandi n'umwami yaratiye urushinge. Baravyumva ko ari umwami, kandi abami kera batora ahantu hanini gusumba aba perezida. Ahabwo n'icubahiro bari bafise, cyari ginini gose, abaperezida ntacyo bafise, ko barabaterura kabisa. Umwami koga baramwoza, umwami ariko ararangura amabanga y'abubatsi, yaba afise abantu bakomera amashi musigitani. Byari bikaze byari bikaze, babitwa abahimbiri, abo bantu bakoma amashi. Yego, uzosome muri histoire uzoyibona. Hey, nuko bimeze. Iyo ufise abantu nababwiye, ubu ufise abantu ni vyonse, abantu ni kira kitu kiza no kubana neza nabo, hamwe ni byose biragenda neza. Inshallah ndabakunda cyane. Yari Kodido Black kuri Bokundi Star TV. Mwakoze cyane kuntume. Namwe murakoze. Yego, nibaze ko nitwongera kubakena uzotwita batakibaza. Ntakibazo cyane ndahari. Yego, urabizi namani umwanya nishobora kunkenera ngo mbure, sinaronka ama occupation menshi. Bigaragara ko niwe yaronka tuzokuburonka bintu. Oya, nayo turapanga tukavuga ati tubona no mwanya ndi libre, undi mwanya ndi guhiga ubufu bw'umwana, keneye ko umwana wanje atazosangira igitumbura n'undi mwana, akora cyane Elvis kabisa. Nuko nyene babizi. Yego, murakoze cyane. Nandi ndabashimiye cyane gose kabisa.